Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vy'imboneshakure ya Hejuru TV. Turi kuwa Mungu kw'itariki ya 5 Rusaba 2024 aho tubazaniye amakuru agezweho. Vyinshi rero vyatangajwe n'umukuru w'igihugu nivyo mugiye gukurikira muri aya makuru. Reka rero imbere yuko tubitangura tubasabe kugira ngo aho muherereye hose mwimve mukaze abadukurikiye bari mu Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabahaye ikaze nimuze gucikwa n'aya makuru twabateguriye muri uyu mwanya. Tubategurira kandi tukabagezaho ibivugwa mu gateka muntu, ubutungane, politike, ibivugwa mu ntwaro, bitangazwa n'abategetsi batandukanye hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye biba bivugwa cane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri aya makuru rero uko duhejeje kubivuga tugiye kubagezaho ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu anatanga isezerano ku barundi bose akoresheje ijambo ibivume. Muti vyifashe gute? Isezerano rishasha rya Perezida Varisito Ndayishimiye aho yagize ati jewe mpora niyumvira, jewe nze mfate abo batwara yari kwinjiriza amafaranga igihugu ndabajane kuri stade kugira abantu bose bababone, kugira aho bazoca hose babe ibivume, tubavumire kuri stade babe ibivume, aho bazoca hose bavuge ngo wa wundi mwamubonye, gushika bapfume bifungirana mu nzu nta kamaro. Genda muri Sosumo imisigati urarondera umwimbu, iyo wagiye ukabura nta mwanya babifitiye. Nimwaba rero ariyo misiyo mufise yo gusambura Burundi tugira duhangane. Muri aya makuru rero ivyo vyose nivyo tugiye kugarukako. Aho ni mu gice ca mbere c'iyo nkuru. Mu gice ca kabiri turaza kubagezaho inkuru yanditswe n'ikinyamakuru kimwe gikorera mu Burundi. Imyaka 8 rero mu gihe irangiye wahoze arongoye igihugu c'u Burundi Jean Baptiste Bagaza yitavye Imana mu mugambi parena washinzwe na Bagaza, barasaba ko yokubagirwa cibutso kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yubatse ibintu vyinshi bitandukanye mu Burundi. Niko rero batangaza, navyo tukaza kubigaruka ku buryo burambuye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bandanya gutangaza ko hari abanyenura itunga ry'igihugu, ariko uretse ko hari na bamwe n'ubundi batangaza ko nawe ubwiwe anyorora amatungo y'igihugu. Ku munsi w'ejo niho twanabagejeje ko iyi nkuru y'ibivugwa mu biro vyiwe ko hari umuriyaridi n'imiliyoni amajana vyoba vyarabuzwe irengero, mu gihe umukuru w'igihugu yari ategekanijwe gukoresha imiliyoni amajana 3 mu rugo rwiwe ndetse no mu bikorwa bwiwe. Umukuru w'igihugu rero avuga ko hagiye gufata abanyorora itungo rya leta babashire kuri stade bose ngo babavume, ngo babivume aho bazoca bose bavuga ngo wa wundi mwamubonye. Yatanze akarero ko muri Sosoma ho imisigati ngo urondera umwimbu iyo wagira ukabura ngo nta mwanya babifitiye. Muri mwaba rero hariyo misiyo mufise mu gusambura Burundi tugira duhangane, niko yatangaje. N'abazosubirira ejo bavyumve ngo umuntu wese ari muri societe de production ya leta tugira duhangane turabe ko azotunesha. Be murarondera ibirwanisho, abo mugabe murarondera abagabo, tondesha ingabo. Amategeko mu Burundi ariho kandi yatomoye ku bijanye n'ingere abanyuruza amatungo ya leta bahanwa kandi bagasubirizwa. Aho gukoresha ayo mategeko, Perezida Ndayishimiye agiye kwiga ubuhinga bushasha bwo kumaramaza abo bantu kugira bifunge bonyene. Aha Ndayishimiye rero yarahejeje kumva ko buri mwaka hibwe miliyoni 47 z'amadolari, ni hafi miliyaridi amajana 2 z'amarundi zovuye mu kawa. Iri ni isezerano rigira kangahe umukuru w'igihugu atanze mu myaka 4 amaze arongoye igihugu? Pacifique Ninazwe niko yibajije. Yaratanze indwi zibiri kubivya miliyaridi 54 mu kubaka urugomero rwa Mpanda kugira ayo basubije canke bahanywe ntacakurikiye.
ahubwo hasohotse amakuru avuga ko yoba arimwo mu bagabuye ayo mamiliyaridi ntiyabeshuje. Ikindi nuko ngo umukuru w'igihugu yatutse arakaye rwose umurwizatunga Mayondore ku butare bw'i Kabarore, amwagiriza ko ari ikijuju caretse ubutare bw'u Burundi bukaja gutungisha abanyamahanga. Abantu benshi batangaye bahawe n'ivyemezo vya perezida ko yoba asangiye umutahe na Mayondore mu kwimba ubutare. Ikindi rero nuko ngo Varisito Ndayishimiye yasezeranye ko yifatiye igitaro mu ntoke kugira ntikizosubire kubura. Ubu nta n'uwuzi ko acibuka iryo sezerano. Umwaka uheze rero niho yavuze ko amaramajwe no kubona hariho abarundi banywa inzoga canke sampanye yitwa Ruinart, icupa rimwe rigurwa miliyoni w'amarundi mu gihe hariho abana b'u Burundi biga bicaye hasi. Ntivyatevye baca hasohoka n'ifoto imwerekana n'umukenyezi wiwe bihereza iyo champagne yitwa Ruinart. Mu kwezi rero kwakurikiye yaciye atuka mu bamwagiriza kunywa inzoga zizimvye ngo nibamureke niwe azigurira n'ibindi vyinshi cane. Perezida Ndayishimiye rero yateye inkuru abarundi ko afise ubujanja n'ubuzwayire bwinshi. Ubwo iri shavu ngo si ubundi bujaja atari gutyo ngo abategetsi boba bakora mu gisata c'ikawa n'abategetsi ba Sosumo bari guca bakurikiranwa ubwa mbere, ariko ko bigaragara ko amakuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ivyo atangaza biguma mu majambo gusa ntihagire ibikorwa bikurikirako. Iyindi nkuru nk'uko twabibagejeje ku Jean Baptiste Bagaza ngo niyubakirwe icibutso yabaye intwari. Imyaka 8 irarangiye uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Jean Baptiste Bagaza yitavye Imana. Mu mugambwe Parena washinzwe na Jean Baptiste Bagaza bo barasaba ko yokubakirwa icibutso kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yubatse ibintu vyinshi bitandukanye mu Burundi. Zeno nimubona arongoye umugambwe Parena ushinzwe na Bagaza arababazwa cane nuko bimwe mu vyo Bagaza yubatse bititaweho neza, kabigezaho umwanzi ashaka, bimwe mbere bikaba bimaze no gusenyuka. Zeno nimubona akagira ati ikibabaje nuko ivyo yari yarubatse bitifashe neza. Amashirahamwe nka Braludi yari yaraguye, Onatere, Sosumo, Ochibu, Onaturu hamwe n'amabarabara ari gusenyuka. Tuributsa leta y'u Burundi ko yokubakirwa icibutso afatwe nk'abandi kuko n'abadafise ico bakoze. Turabona leta ibitirira ibi na biriya. Jean Baptiste Bagaza rero akaba yaritavye Imana kw'igenekerezo rya 4 Rusama 2016, amatwara igihugu rero c'u Burundi guhera mu 1976 gushika mu 1987. Mwumviriza ariko rero mu mugambwe bariko basaba ko yokubakirwa icibutso. Mu kinyamakuru Iris News bo batangaza ko mu ntara ya Rumonge komine yihaye iminsi 45 yo kubaka inzu yo kwakira abavyeyi baje kwibaruka. Iyo inzu iriko yubakwa kw'ivuriro ruto rya Kibasha riri ku mutumba Murambe muri zone Buruhukiro. Ivuriro rikaba rimaze imyaka irenga 10 ryubatswe ariko gushika ubu ntiriratangura gukora. Bimwe rero mu vyatumye iryo vuriro rimara igihe kirekire ritaratangura gukora harimwo inyubakwa zidakwiye. Augustin Minani yabishikirije muri wa gatandatu mu bikorwa vy'iterambere rusange habera hariko hubakwa iyo nyubako. Leonard Niyonsabani Muramatari w'intara ya Rumonge rifatikanije nawe nyene n'abanyagihugu muri zone Buruhukiro akaba ahamagariye ba musitanteri ayandi makomine kwitaho kuba hafi y'abanyagihugu kugira ngo babahimirize kuja ku kivi. Ibindi rero biriko biratangazwa n'ikinyamakuru Radio Televiziyo Isanganiro candika ku nkuru zigiye zitandukanye, kitangaza ko mu gisagara ca Kirundo coba gifise ubukene bw'amazi meza. Musitanteri wa komine Kirundo akamenyesha ko amazi igisagara ca Kirundo gifise yashizweho mu mwaka w'1995 kitarenza abantu 5,000. Kubwiwe ubu caragutse kirimwo abarenga 25,000. Bikaba vyavugiwe mu birori vyo guhimbaza umunsi wahariwe abakozi kuri uyu wa gatatu. Umushikiranganji w'amazi yaremeje ko ikibazo c'amazi mu ntara ya Kirundo kizwi kandi ko agiye kugihagurukira. Ibrahim Uwizeye yavuze ko bagize ikibazo ku mazi azojanwa muri komine Bugabira kuko yongereye ko miliyaridi 50 ku mafaranga yari hategekanijwe. Komine Kirundo riri muri yazoronswa ko ayo mazi. Nako kandi bavuga ko imanza 647 nizo zanditswe ziribwa zongera zirasomwa na sentare nayo inyuzwe mu kiringo c'ukwezi,
hari hategekanijwe imanza 666 mukuru yo sentare Nahinyuzwa yabivuze kuri uyu wa gatanu kuri sentare isubiramwo ya Gitega ni nyuma y'umwiherero watanguye ku wa mbere Ndamukiza. Manuel Gateretse agasigura ko batunganya ico gikorwa kugira ngo barabe uko bogabanya irarane vy'imanza ziri mu mwiherero, akaba yamenyesheje ko hariko harategurwa itegeko rishasha rizotuma abacamanza baduza igitigiri c'imanza bahora basozera ku kwezi, zahora rero hari 6 ku mucamanza umwe. Mu Kayanza aho amafaranga ashika miliyoni n'ibihumbi 700 niyo hadawe imaze gucibwa abantu mu gisagara ca Kayanza bakorera hatagira akazu ka surwumwe kuva muri ntwarane, bagizwe hanini n'abafise inzu z'ubudandarizo na cane z'inzoga. Bivuga n'uwujejwe isuku n'isukura mu gisagara ca Kayanza ni Bernardine Nyabenda, menyesha ko ari kuva aho buramatari atangura isuku n'isukura ry'ico gisagara, agasaba abantu bose kwitwararika isuku, yibutsa ko aho ritari hariyo ntandaro y'indwara zigiye zitandukanye. Dukengurukiye abadukurikiye bose muri aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV, mudahwema gukurikira. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Imboneshakure ya Hejuru TV mukunda, Imana ibahezagire.